boss w'abavumbuzi mu boss wa Landry Promoter bicaria na kumbe rero umuryango uri he boy kumbe ni portail zibiri bivanye n'ingene tugusanze home ni vyiza kandi n'icubahiro kidasanzwe kutwakirira mu rugo dushike mu nzu fresh nini tubone ndani akesa ariko ça fait longtemps vraiment igihe kinini tutabona na boss interview ndani unaona kwanza ndani nta ntebe zihari indani muri salon nta ntebe ndashiraho nani tapi basi hari oya tapi ko habe tapi rahari kandi nibaza ko nazo hagoma tugende rero akoni shinguniye tukidogo baba basi igira basi akesi kurike ndashaka tubone mu nzi wiwe akesi ni star bana ntubona rero sawa akesi dani byaravuzwe biravugwa yuko iyi nzu atari gwawe si upanze n'umuntu aba hanze yubatse iyi nzu ari hanze ndakuzanira kontra of course ntubona rero huyu hapa cameraman wako angekata kidogo nikakuletea mkataba kubadida nije cameraman hindukiruku ama tugende kwa kesi kuzana konti basi abantu bakene kumenya basi imigenderanire hagati ya Landry Promoter na Akesdan ku mwanya imeze gute ubaza ko Banyishuza make ni menshi Landry yakoze iki kintu vyingize mbwira ngo aragwa narinze gutelefona Wejuma nibikiko nguraryohe cyane hewe ntabyo warunze ndabibariwe umva nimugisha mu company yatugwita mu cyagakura cyitwa amahoro concert aho naho nikumusubira yidi kufisa ikenda musika 12 ngo hazu bari bandi nabandi hewe cyagihanganye mu gutweza nka is my gasore comedian hamwe na cyagihanganye mareresi nka mugisha tibagiye na Isaac Classic Ali Ibn Daud hamwe na Ali Munawara mu ntara makamba none kwitira ni kwagusa umve ni kwagusa ukutse na mari 200 umwana nawe ni igihumbi gusa hewe ndayafise hewe yarukubira itike bataragutanga nini nakabijya karahari Aisha Foundation icyo biri hajya mu gutanga ifashanyo ku batishoboye n'abapfakazi yombe givyiza we hewe amahoro concert icyo bari fire pe yes 1 bakunzi ba Isaac TV aho muri hose reka tubane tubashimira cyane mu mihingo zitandukanye y'isi no kuri turazi ko muri benshi cyane mbana yamudukurikirana ijoro n'umutaga merci beaucoup kuri bamaze kugira subscribe utarabikora urindiriye iki sinzi cyo urindiriye tubana twibukanya yuko kwikingira coronavirus ari ngombwa kuri mwene gihugu wese ko uko ushoboye kose kugira wikingire kuko ni ingwara yandukira faster kandi yica murabizi uno musi ni mu gatondo kare twazindutse kuza kuvumbura cyangwa gutera surprise umuririmbyi yitwa Akesdan asaza ba mu ryanzu nyine ubona rya etage ariko rero ijya etage harimo amasiteno menshi avuga kuri ryanzu turikaye n'ivyo ndafise n'andi makuru menshi za kumubaza ibintu byinshi za kumubaza kuvyerekeye Landry Promoter niwe asaza urazi ko ari umukozi ari umuboss wa Landry Promoter ngari duheruka korana natubwiye ati mugire mumbarize boss wanje amafaranga yanje azoyamagira ari problème y'agashahara n'ibindi byose rero turaza kuza ko ngaha tubibaza iyi nzu biravugwa wewe atubwira yuko ari wewe mu interview ko aratanga ko avuga yuko iyi nzu apanze ariko for real iyi nzu ngo n'umuntu ari hanze yayubatse acarondera umuntu ayishiramwo aramubura acabwira Akesdan ati urashobora kumbera umuzamu cyangwa urashobora kumbera umuntu ahagarikiye iyi nzu niko makuru mfise ntabyo nzireka rero tugende kuraba ingene Akesdan aza kubitubwira welcome iyi ni giturumbuka cyangwa igitumo iyi ni giturumbuka kabisa nta plug turabe Juma Jokes niba dukubita rero wihangane nta kuntu kuko attention aha ni ku mubosi w'abavumbuzi mubosi wa Landry Promoter bicaria na
yugaye man. Oyo. Kumbe liro. Cha umuryango uri he? Boy. Kumbe ni portail zibiri. Akesdan. Bite bisazi. Meze neza. Bakuzi baza active murabona rero bwana Akesdan. Bagara hanze ya Kes. Tushike mu nzu. Tushike mu rugo Akes, please very much. Aba oya abantu barakeneye kubona aho uba Akes. Mbega aho iyo duhuriye mu ibarabara ariko nkoresha ibiganiro. Oya mu ibarabara twari gukora ariko bivanye n'ingene tugusanze home ni vyiza kandi n'icubahiro kidasanzwe kutwakirira mu rugo. Tushike mu nzu fresh nini tubone ndani Akes ariko ça fait longtemps vraiment igihe kinini tabona na boss. Mbega ngahi wawe nta mazi hari abantu batarabagira bikingire koro. Ijyani bomba kandi nta namazi hari. Karabari ya. Hari. Oya aya namazi jenda my gun fresh. Okay. Nta na sanitize office wase karasi ndakusanitizing. Na hari wawe ifoke tuku. Aje nabashitse nkunze kuronkereka. Nabashitse kunde ko. Kubera sinzi bose baba bari busy n'ivyabo. Biboneka igahano hawe yaragoye Akes. Kubera ki baje kwinyigiza. Kubera arivyo bibereye. Ariko nyumba lukali baba. So kali bado hazijafika. Nyumba ni kali. Je tuifuza gushika ko sivyo. Muta inzira tesa. Tushike hase. Ndabinisha yuko Waka Studio ubori. Nini Waka Studio ntiringa? Oya. Waka Studio ntiringa? Oya. Bo? Agesa ariko ntungire yuko inzu uba wenyene. Hanya ndahari n'umwana wa sister ari ngaho indani. Madame. Mugabo na oya. Nawe nyene yaje gusa kundabeje umwana ubu mukanya sataha muhira. Kurunzira uba wenyene. Canke irukunyene canke nahari harimo. Hariya nahari. Irukunyene hariya nahandi. Urapanze ngaha. Bon, abantu cyo kintu carazanye polemique mu bantu. Kuko navuze ati ni wanje. Mais bien sûr que oui, ni wanje. Ni kwande. Ni wawe. Urupangu gwawe waguze canke urapanze. Oya sivyo sigura ko naguze mugabo mugihe rije ndahaba ni wanje. Urapanze ari. Yego je ndapanze. Okay. Sawa jinda bisi ko yaga Akes ariko vraiment je numenga unyakire mahanga vuma uzikondende. Ura ko ari spenda ariko wada tufanye uduraba ma interview. Sawa ariko Isaac active vraiment kucyubahiro cyacu Akes uraze ko uri mu boss wanje vraiment ndakuba. Na watu ndako tunafanya ma interview nani unaona kwanza. Ndani nta ntebe zihari. Indani muri salon nta ntebe ndashiraho. Nani tapi basi hari. Oya tapi ko babe. Tapi rahari kandi nibaza ko nazo hagoma. Tugende rero. Chungulie tu kidogo baba. Basi nende mipeke basi. Sio sije ni basi. Chungulie basi. Juma igira basi. Akes kwirike tashaka tubone munzi wiwe. Akes we ni star bana. Ntubona rero. Nyaona harabona nuko nyene Akes bite rero. Nyumba kale mjengo mkali baba. Kwa vizuri. Inzi ifisi vyuma vingapi? Inzi ifisi vyuma vingapi? Naangalia. Niko na hiyo. Cameraman ingo shabasiro. Biramazi ivyo tubonye biranamazi. Nani ntebe ufise vraiment zo kwakira ko abashitsi nawe. Wabuze intebe yo kukwakira ko? Intebe ziri heno twicara. Cyane ushaka kutwicara. Sinobura intebe zo kukwakira. Ushaka twicara Akes. Tuyaje. Nahuguye ko mu gatondo ariko nta kundi wihangana. Bite rero. Ni bon. Meze neza. Cameraman ari fresh. Utubona fresh. Fakireje tiyagena boss yato. Akesdan. Abari niwe mu CEO, niwe asanzwe ari CEO. Ariko ataraba CEO Akesdan hari ico yarari. Akesdan no muririnzi. Akesdan yarakine masinema. Sinzi ko nibe. Nivyo? Akesdan yarakine amasinema. Akesdan atandaza inzoga. Nibari wakabia. Sicho? Wakabia. Sigwawe. Sindandaza jeyo. We CEO tanga kazi. Sindandaza musanze mugabo byarahagaze ntibiriko birakora.
wakabiara kumva zitatuvuye ko umvizi ariko peut-être Imana izobishiramo ikiganza habaye no bon fait bro yuri muri business uburana n'ibintu byinshi nyene usanga TV nye bimeze uko hani ufrene ukavuga uti bon reka kwanza manze nyende buke ahantu ni iki musanzwe nuko ndio siri ya mafanikio. Sasa siri ya mafanikio inabidi unaenda taratibu na kila jambo, sio kwamba tumestopisha kwamba hatutofanya ama amna kwa ila kwa huu muda nta kintu kiri gukirakorwa cici ibintu by'ibinyobwa yaza abajista hajya izine ya wakabiari muri quartier industriel hajya umutayo rwawe canke hari anima ukandi ba bro nije nabitanguye mugabo kandi n'ivyo wanje bien sûr mugabo rero urumva ijyane ikijyane igikorwa kinininya ukora ihinguriro n'igikorwa kinininya hategerezwa kubamwo abandi bantu bashiramo kuboko kugira ati ikintu gishobo kugira gute kuvyuka mu nzira zihuta. Okay sawa Akesdan ndibaza si bibi tumenye imyaka yawe birakene si bibi mugabo je sindagomba kugaragaza imyaka yanjye ariko kandi si imyaka ya cyane ntukuze cyane wowe uranze nka 25 sinavyibaza ko turayishikana Antwa ntirashika Akese atari bangu wageze kubana bangahe James umwana umwe Akese uribuka indirimbo maze gusohora uko zingana Akese ufite indirimbo nyinshi vraiment n'izindi ukiri muto je ndimuka Akese kakara bana wakuze umuziki ukiri muto vraiment Akese papa na mama aracari bon James papa mama nje namubuze nkiri mutonya cyane ariko nararonse nyene nundi mu mama nyene aja mu kibanza ca mama James kwinda muita mama nyene kuko niwe yandeze. Okay sawa ndabona umuziki uko atera imbere ndabona mafanikio yanakuwa makubwa pesa inaingia gushikao uba mu ruzurungano kurwiza nkuru vraiment hajya inzu ipanza ngahe ya Kese bon inzu mvuze inzu gusa n'ibintu simple ariko hari ibintu byinshi babikeneye ku nzu usanga ama dépenses ariko araba maremare muga nubwo biruko sisho kuvuga maraje ndi yanga kuko tunango ibintu bimwe byo kwiyemera ariko wewe wenyene yantu uri kuraraba urashobora kugira estimation bugira studio ntinga yaciye home studio just nuko studio nayo kuva kera eko je 2019 wose je sinakora ibintu bya music studio yasanga ndakora. Okay sawa reka duhera hanyene skendo ni nyinshi ndagufise ko Akese nkuko wize Akese zamari nyinshi wewe nubura skendo kwa kweli sinzi impamvu kubera ko uri umuntu wa maskendo uraza ari ibintu nzira gukurikira ate uzirondera kugira bigende neza fresh business ubona kuri kintu kimwe en fait abantu turemwe mu nzira zitandukanye rero kuba turemwe mu nzira zitandukanye ni nkuko n'ivyo ducamwe bitandukanye rero hari ibintu nyene wisangamo nawe udashobora gusigura uti eske iki kintu nacinjiyemo gute ugasanga cyamaze nyene gushika rero deki abantu benshi banzi kandi abantu babaririmbyi ntama ni ibintu bikenya biba secret kuri bo usanga cyamaze kugira gute cyamaze gusohoka abantu basigaye babizi. Okay niyo mpamvu kenshi biva kuri ivyo sawa Akesdan byaravuzwe biravugwa yuko iyi nzu atari gwawe si yupanze n'umuntu aba hanze yubatse iyi nzu avuga ati Akesdan reka bende ndagutiza ahantu uba kugira uncungire hama je nzoza mu nyuma yaho kugira tubananye n'umuntu ari hanze ndakuzanira kontra of course ntubora rero tuzane kontra yiwe urabwira ikintu kintu bro oya hinge kwanda kubwira abantu kuvuga bavuga ibintu byinshi urumva icyo badashaka umuntu yibeshera ati kuvuga yuko inzu ari gwawe kuvuga yuko hapanze atari navyo ari inzu gusaba gucungishije mugane vyiza none abo ko batabacungisha nabo nyene nibo bacungishe tura. Okay ariko babashaka bamwe uraza bisi ni atari babashaka kumenya ukuri bashaka kumenya ukuri ariko en fait nakubwire problème ihari muri uwo muziki turavye mu muziki umuziki wo mu Burundi ni umuziki wagiye uri kwiga mu gutera imbere urukwa vyo kumva uko peut-être twebwe twaduhumya amaso arinzi bo mu Burundi twaduhumya twarubwuguruke tumanye duti dukeneye gukora ibintu niyo mpamvu bahinze babona ngo umuntu nka Akese ngo yimutse mu nzimeze uko nuko canke iki et pourtant que hari abandi baririmbyi bakoze imyaka myinshi mais toujours batazwi ngo babahehe urwo byo batazusanga n'umuririmbyi ntazwi nta abantu ntibazi iyabo niyo bajambo bati Akese ngo yimutse uko
bicha bizana polemique mu bantu watumvira ati bishoboka gute uwo muntu iyo nyumba amefanya nini amechungishwa lakini sio hivyo mimi ni mfanya biashara n'inzu irenzi yinye no yibamo umetisha okay ariko kuri he basi kuri aho kuri huyu hapa cameraman wako angekata kidogo nikakuletea mkataba kubadida nije cameraman hindukiruku ama tugine kwa kesi kuzana konti mimi sijasema tuende nimesema akate mnisubiri kuko nioni nakuronda nguriza mfisi mapuro za TV mfisi mapuro za company mfisi mapuro z'ibinyobwa mfisi amanu zenye impapuro zawo nagenda sinya ba Landry abakozi batari ba Kenya mfisi vya restaurant mfisi vya makafetaria mfisi biki no birondera umwanya ngana gote ndo bana nikasema kwamba mundindire singombwa tujanye kandi biri mu cumbi wanje ndakunda kunjiza mu cumba ciwanje Ugizaga gestroza kubiraba mukanye naco kubiraba naco reka watu bana tuyage gato akes danira Landry Promoter yarantumye seriously rero ebana kandi biri serie ati akes gendo musabire yuko ampa akanoti kanje kuko hari ingorane zihari ziwanje na kanoti biri mu bituma kumbura atari ko aranakora neza muri Waka Light TV ibintu uduhaye umuco gato byo dufasha kuko byarazanye ama polemique ngo nyine mubivuga byarazanye ingorane baravuga ati waya kesi ariko ngira uko waya kesi la Landry nyine yamukoreye nivyo yaramureze Landry ariko kubera iki atariko aramuha amafaranga yo nkuko bavyumvikanye kandi batubwiye ko mutari na contrat sinzi contrat ingana gute en fait woro kura mubeshera Landry yego nico gusa sigigane twakoranye pre wena turabona oya naco ningeze nda mugabo uko yakuze urayiza active ndibaza barabibonye nikigane yavuze uko biri kose ushoboka uri kuramubeshera yavuze reka zidabwiye ninge nimba utari kuramubeshera naho ntiwatahuye ivyo peut-être mushoboka ko mwaravuga basi Landry ngana deni afitiwe cyambere ariko yarabura amafaranga yo kuvuzwa kuko arajewe nibikuraba umukuzi agwaye numwiteho era nagwaye ntwagiye no none Isaac wone ufite umugore ubu turi kumwe ngaha of course sivyo par exemple ngaha dufata tuzomarana nk'imisi 4 sivyo umugore wawe aragwaye ntago telefone akubwiye ati ngo ndagwaye ngo ni iki ucurara urabirota bisigura ntavyo yakubwiye Landry kintu vyingeze mbwira ngo aragwaye narinze gutelefona urugwa vyo haca hitaba petit frère wiwe niwe yambwiye ati bwana ngo Landry aragwaye namaze ati aragwaye none amerewe gute kuko nabona ati Landry amazi minsi atari kwa tonda me aragwaje ubwa mbere yambwiye ati bwana sorry muri iyi minsi nashobora kutaboneka gato kubera ko petit frère we wanje aragize gute aragwaye ngo ndamugwaza mu bitaro kwa vyo tanamubwiye ati nta problem manza kwanza umugwaza agire gute amanza akire hama ibikorwa bizosubira kwangana kwa vyo rero ico gihe nikaona kama panaenda hari haizo ngwi yose cyangwa ku telefone kugira ndamubaze situation yane ya petit frère wi par contre cyane mvunye tavye ninde ni petit frère wi biri gute bwana ngo Landry aragwaye urumva ngo yafashwe ngo je nasotse bitaro no munsi nace nabaza none we wakize ngo je nasotse bitaro no munsi ngo Landry nawo ngo yafashwe nabaza ati none amerewe gute wewe me Landry usugambira agwaye yarigeze no kungwarira mu maso twishaye kunyina komeye mu musekondi imwe situation birahindutse urukora vyo rero tunabaza none amerewe gute ngo ubu ni mitende ngo ntuzi ngo vya bintu vyiwe ngo ubu ni mitende ngo bamerewe neza urukora vyo ngo biriko biraza umuntu ariza kuvuga ati amerewe neza nanje nzi neza yuko byigeze gushika turi kumwe mugabo aca subira muri tayiwe ri normal urukora vyo aca mvuga ati ni bon nta problème ko amerewe neza nta problème nzobafone ejo ndababaze kuntu amerewe rero harenze igihe ejo bukeye basubira nda telefone Landry ngene wacu umuntu wacu yanyitaba ambwira ati ngo ubu ni bon ndumva ka mitende ni sawa ngwego cinamubwira ati aho ni sawa nibuka iyo joro namufona petit frère wiwe namubwira ati nabagi ari ikintu peut-être cyo wagikeneye kigoranye muraza kumbwira ngwego ngo nta problem ama rero uwo munsi mu gitondo Landry acambwira ngo amerewe neza bugorovye bali anshaka nyandikira ngo Landry yasubiriye kuremba ariko muri ico gihe bali we yaratonda
oya Bali mu bisanzwe reka Bali ujya no de programme wo kuri chaîne wo kuri TV bavyu okay byose burumva biba biri sous contrôle yiwe okay basi abantu bakwiye kumenya basi imigenderanire hagati ya Landry Promoter na Akesdan ku mwanya imeze gute Landry akora ko uye Landry mu bisanzwe nari akora mugabo ni kwa kundi nyine umuntu agwaye nubwo yobakize ntushoye guca utera umwihutisha uti ngo ukora uramanza kwanza ukamureka akumva amerewe neza mugabo nta kintu na kimwe kibi kiri hagati ya jewe nande amafaranga ni fresh aratangwa fresh okay byarashyize kuri rero biravugwa yuko mushobora kuba muri ko murakora skiki cyangwa muri ko mura akesha kugura indi channel ya YouTube ya TV hama Landry umutore aje akorere iyi TV nshasha kugira ayizamura iduze ariko rero Landry acarabyanka na Bali ana makuru turonka ku banyarusaku imbere fresh ariko aya makuru arize bivuga uko nyene ati Akesi rero acaravuga ati nimba byanse hacaba ikintu nko kutumvikana cuka kibi hacaba icuka kibi kubera yuko wamubwiye yuko aduzi indi channel yawe ari yankira mukore kikiboneke yuko yavuye kuri Waka Light yagiye kuri television bayikurikirane kugira iduge cyane wewe uvyungukiremo cyane kuruta it's true upenda kugura kwanza ikintu kimwe abantu bafise Landry nyine kimwe carabyanga nge kwanza abantu bafise uburenganzira bwo kugira guto bwo kuvuga ivyo bagomba Amerika rero ngaruka nsigura ico kintu mugabo ntituzoze cyane turakorera ku by'abantu bariko baravuga niyo mpamvu tubitora kugira kubibaza naco bitwara nice rero ngaruka kwanza gusigura ico kintu manze kwanza ntanguriye muri côté positive sivyo nubwo byo bari byo ikibazo kiri ariko ikibazo nuko ntugomba kuvuga amajambo menshi nishura nubwo byo babi ari byo ikibazo kiri ku bakozi ushobora kutabyakira neza atabyakira neza gute bro kuko ari byanka bidakuriza nakubwire neza twebwe duhari kubwo gukora business sivyo kubwo gukora business Landry ngira nugurure rero shene nshasha usanzwe gukora kuri Waka reko ngira nugurure shene nshasha ugira ngomba yo kwishana uyindugiriza urukuba uko genda vyumva no bigira birinze bishika urukuba ugira uduzishene rero kuvuga uyiduze ndaguhembera ndabiguhembera ikibazo kiri urashaka kwanga amahera kwisi twaje kurondera iki amahera nta yindi ntuze nta yindi mission dufite ngaha kwisi kurondera inoti rero nimba koko ngira nugurure shene ntamubwira ati Landry ingundugire zishene ni nkuko novugani Isaac ingundugire zishene ibipapuro ngivyo kumeza okwanga nice uyanyishura ukwanga bivara nivyo twatwumvikanye kwanza bivara nivyo twatwumvikanye ndahubwa ati duzishene bivara nivyo twatwumvikanye nice mu kiringo cy'ukwezi kumwe inoti ngizo kumeza biravana nivyo twatwumvikanye mugabo antuko biri kose twoyaga kuri twukubira duhuze okay nice okay hama muri ya côté positive nyene nimba ari kiki twari turiko turarondera hama iyo kiki igapasa ikibazo kiri bisigura ko ivyo twako turapanga byarabaye success uruko yacimisho kiri aho ni muri côté positive tujire muri côté negative ni gute ukuri rero nyako ukuri ko kurusha kutubwira urukura vyo ukuri kwavyo byose ni gute nugenda gukreya iyindi chaîne mu gihe Waka Light TV itarashika aho twipfuza okay numva muri planification yanyu na planification twe dufise atari yo kuvuga duti dukeneye ko Waka Light TV ibikintu gikomeye ko iyo idea jivahe ga bwana Akesi ide ihari bro apana ide wo vuga ide iriho niyo guha image Waka Light TV Waka Light bro yashari hasi Waka Light TV saba sabu ibihumbi 40 nabangahe mwango 44 urukura vyo ipurtake twebwe ko ntidukwa turaba barundi aya turiko turabahanze tubona abasabu ibihumbi 500 bangahe hamwe ngo tugomba gutangura gukino nk'utu urukura vyo me nubwo twodukina utwo dukino tubonamwo benefits problem iri hehe nta kibazo kirimwo bwana Akesdan nice amakuru yashye kuri kandi ati Akesdan muzika sari wawuhevye kuko ni muziki y'uradio ntikirakikinga cyane nka TV yiwe why ingurani bien sûr narafashe umwanya ukwiye wo kubaka TV na Landry Promoter nabishizemwe amahera menshi ugira ndabubake
nubake ivyo bintu nubake ibali nubake n'ibindi bintu peut-être mwe mutazi biri muri company bisigura yuko Landry Promoter ntiyemerewe kugura channel yiwe bishitse kuko no en fait turi muri business nimba contre show kubivuga ati ntiyemerewe kugura channel yiwe arashowe kuza mu bundi buryo ndabizi ntivyemerewe kugura channel mugabo jewe ngira ndayugurure hama twiga ukuntu dukeneye kugira gute gukora n'ibintu bisanzwe bro turi muri business n'ibintu bisanzwe ati jewe ineve kuri waka mugomba nzokora toujours mugabo reka nugurure nanzi channel yiwanje shiye mw'abakozi kandi ivyo vyondyohera cyane ariko niyo ntaboneke hari byo kubera gatobone no iwawe nawe araboneka ariko ntabone umukozi aboneka nice kabisa bana turashaka inkunzi ariko niyo mugosi wa mbere nubisavuga ati jewe no shima yuko umukozi wanje yugurura channel yiwe hama akanda kuko vyonyereka yuko yakuze kandi nawe nyine akeneye kugira akeneye gutera imbere kandi ikindi naco ninde muna uko agiye mu kugurura intunze bro twebwe dufise ari ukuntu twe tumeze muri team twe nitugira tugira competence n'abantu bo hanze nice tugira competence twenyene twenyene uriko bavyumva muri waka avant que tugira competence nabo hanze Landry yakoze iki naje ngira nkora iki niyo mpamvu iterambere cyane renize muna Landry yuguriye chaîne mais toujours turacari kumwe uko acunga okay cyamvuga ati okay reka jya gashene ka Landry yuguruye faut que twebwe twama toujours turi hejuru uriko bavyumva arapanga ama politique yiwe hari yanye kuri jya chaîne yiwe natwe tugapanga yandi uriko acunga agakora ibinye natwe tugakora ibindi mais kugurura chaîne bro ni ibintu nubwo muri contravention kuba bibujijwe ni ibintu bisanzwe kuza kavuga ati muri contrat birabujije ntavyemere muri contrat cyo kuyivugira kuntuje kuri mugaragaro ariko nakaro niko natanga nubwo vyo bibujijwe ni ibintu bisanzwe ushobora no kuza n'indi mais tubone duti tubibeneficiamwo uko nabi beneficiamwo uko okay nice kabisa mwamunye Akesdan akazi rero twimirije gusohora vuba cyane nka song shasha ibikorwa bishasha nibi changarwa kuri bya ndwara kuvuga ati ngo narazimye mu muziki none mba narazimye ni bandi bariko baraduga nici kwaje nicegaro abariko baraduga ni bandi ko baririmbye mu Burundi ni babandi nyene basanzwe baje kandi umwe wese ari muri kijya kibanza ciwe kijya nyene bisigura yuko ahubwo par contre hako uvuga ati ngo hari abariko baraduga ahubwo je mbona bariko barazima uriko yavyo rero ibikorwa imiziki eriho gusiki sinayisohora cyane kubera ko hari ibindi nariko ninvestishamwo amahera uko yavyumva umuziki nawo nyene ukeneye amahera menshi ariko nubwo biruko muri iki gihe nyine nariko ninvestis ibindi mu mahera aso indirimbo kandi zaramenyekanye cyane bro urumva zaramenyekanye cyane nice muguhereza igiharo cyacu sinkabasozera naho hari ibibazo byinshi byo mwanya nko tukundira ko kurambira abantu byose byiza turashaka tumenye bwana Kesi barakwishyuza hari umuntu umwe kuri umwanya akakwishyuza ariko akwiruka inyuma ati mu mafaranga yiwe waririye amahera make sinzi uko ariko kose ari menshi ari niko nakubwira ese bibaza ko banyishuza make ni menshi jewe amahera nishuzwa si bihumba amajana yutuzi tugenda mu mamiliyoni akarorero ingire ndakunda kwibira ibanga mutazi mwebwe Isaac woransumba mugabo ndisize yuko mind ya business ndayikoresha nice igiye mu bakera bandabizi kuva nkiri muto ndabizi I know a 13 ans nabika amahera mu birato kugira mu irani bambaza ati ayo mahera yakoye mimi naba nayirondereje mere rero nkavuga nta amahera mutama kayambonana nzoba ngo rero cyonchokiye rero Isaac na gouvernement bana ure neza simuze leta y'u Burundi leta zo kwisi yose zirishuzwa zifisa amadeni jewe ni giki rero ikintu niko nasigura ni ukazobona utwishizwa amahera menshi nuko na wewe ubwawe atacho uyimariye bien sûr ageza renze abagwiza tunga nturabe amahera bafise muri konte cankiki raba amadeni bafise iyi barabire ku madeni bafise uzoza kungara ko ifite ideni miliyoni 100 amadeni ifite ideni y'amamiliyari mama we ani atadone ngamba no sarambazi ariko hari umukobwa aguma yidoga sana Akesi wowe ushizwe amamiliyoni ariko bamagira ukurema amafaranga yiwe
sasa ngani miri uje mudada Najimar uramuzi ngena kwereke Najimar uramuzi ariko ngena kwereke uramuzi namuzi wigize uri gusohokana mu rukundo ngena kwereke araba manager wawe birapfa mbe byapfa kwanza nakubwira abantu hari ibintu bibesha uko avyumva bro hariho kwishuzwa hariho guhabwa ideni urumva n'ukugabirwa uko wacumucukiye ujya mukobwa arakugabira hariho guhabwa ideni n'ukugabirwa cyo ujya mukobwa araje arambwira ibintu byiwe nanje ndamubwira ivyanje urukuru ndamubwiye ivyanje cyayumva nkaho umenye ikibazo ciwanje nico kigire gute gikenewe gukemu hinge kwanza abona yo kumwengi ivyo wanje byo bikeneye gukemu cyambwiye ati bana ahubwo rero wewe reka ndagufasha amahera ndagufasha amahera kugira ati ivyo bintu vyiwawe nawe bigize gute bivuye mu nzira kandi avuye dire kigihe none ari nkiri ko natangura kampuni bro uri kuratangura ibintu urakora bigahomba ugakora bigahomba nugureka cafeteria mbari zingaye zose ugara ugura restaurant ugara urakora bigahomba rero amahera yose naronka wasanga nigiye kwigirira akadiri nkaronka nk'imiliyoni 2 cyangwa miliyoni zingaye ndazitamwe zose iyo wageze umwana shooting indirimbo umukobwa araje ndakeneye ibintu nje ndirimbo umutima ndakeneye yuko nza kukuraba tugumane namubwira tuzakunda batugumane je mfise ibintu ndiko ndarondera mfise shooting muri no minsi nkeneye gukora hama no kwirirwa gute ngo none ngo hakenewe iki namubwira ati cya nkeneye amahera 250,000 ngo noronka 150 wowe yaronka prosideni deni none yajya ntacyo nzanira ubu navuga uvuga ati nzanira umukobwa wa yademi n'amahera urwavyo sinzi uko yarishishije rero ni mu mutwe wiwe nimbanditse ko mpaye deni ni gute ushobora gutanga deni ku muntu atagwa ndiko ruhara ubiko bacu rero yanditse mu mutwe ko mpaye deni ivyo ntazi kubaje mu mutwe nanditse ko mpawe agashavuka ceka mufatare kumbure oya agashavuka mufashe gute bon umugenzi jiswa maintenant turayaga iyo telefone yarimo kuyaga bisa uruko bavyu bon rero agashavuka muhinge agashavuka no byagenze kamufata nuko uwo munsi yaraje ngo peut-être turibwirirwane turibwiri urumva ibintu nyine nk'ibyo pona ya mama yako kwici amesi jongea hivyo uruko bavyu merero toujours ajya mahera nariko ndayaronde kugira ndayaronze kiniruka mu bintu ajya amahera keneye gucakora muri video rero ko nayaronse amahera cyaniruka rero muri byo bintu bikenewe muri video sigura umukobwa nawe nimba azofata indege ejo ntitwaba tukibonana uko acunco ki kwanza amahera ntiyandore yanonye ibingike kuri limikaje rero kwanza ngo yanonye turi muri oya yanonye ubwa mbere muri shooting yanonye yana rero ntitwaba tukibonana rero urumva cinajerewe kumva ati ngo akesi ngo yaranwa amahera ngo yanje cinamubwira ati none burya yari deni yatanguye kwanza kubinyandikira je navuga ati sawa rero hinge nzo yakwishura kwa vyumva ubimeze ukorindira rero nzoshingira gute ndoce ndakwishura ndamuha n'ikiringo ikiringo nakubwiye ko nakunkora ibintu bihomba icambere kirashika squatter amara naho namuhaye urukuru ikiringo ca kabiri ico kiringo ca kabiri umuntu aco yihanganye ati ngikunda nagiye numva ibintu yamaze kwishira ku magazo sose nani namubwiye ati wamaze kwishira ku magazo sose basi rero nta kundi ati aho rero aho birakwiranye sasa kandi miri yawe birakwiranye ngaragaje yaguhe sinzi umutima nzoba muzi manzo nagiye gusera maje mu makati rero nazumari nayo yihoze abihebe nawe nyana arabizi ko yamaze kuyahera nari kumwe na bwana Akes Dan CEO wa Wakala TV nice kabisa bwana Akes ndukuri felicitation kwanza urabona ko kiri mu jeune muto ariko urukukora ibintu binini antwe kugerageza ku investisa naho ari ibiko byanka mbana usanzwe inzira zo kurondera ubuzima kiragoye duhura n'ibyago byinshi I know hari ikintu tuba twifuza ko tugishika ko mu mwaka umwe mugoga ukaza gusanga twagishitse ko mu myaka 5 I know nje ikintu nagwanije ni cya kintu uzoza kuraba umusore umubaza ati muri senka ni ikiwungutse ni iki ebana yajewe ndabona ubwanwa bwarameze ndamwa ibintu nyibe muri senka ameze gusubwana bro ije nivyo nanagombye nyine kugwana navyo birati tondere nyine ubuzima okay nice kabisa Akes Dan ni vize cyane mu guheraheza kabisa utubazo twa yes or no sawa ego canke oya urumva genda koze cyanye na Akes ati plito ntacho na Akes birakeneye ko dukura ko
coiffe fresh ikwafe yanje yes or no coiffe yawe twoyikurako yego vuba cyane nice Akes done single oya Akes done afise abana batatu kusha kuri umwanya oya Akes done yishuzwa na Landry Promoter oya Akes done yimirije gusohora indirimbo na Big Fizzo bon oya Akes done ashaka gusohora indirimbo na Lolilo of course cyane sinibaza ko kizonasubira kuba habaye yes or no zaheze bananya cyane mbega ndi interesse ntacyo Akes done arishima of course kwishima ndishima mugasi niyemerera ariko kwishima si bibi none ninze nkabwiye ati mfise Samsung sweet please nakwishimiye ko mugabo kizira kuyemera me kwishima bro none ubuntu utambuka amaguru yose yafise ureka kwishima nafise amaguru yose Akes done afise umuduga of course agenderango oya nta muduga je mfise Akes done ebana ntashobora kuva muhira dafise 100,000 mu mufuko ico sico Akes done akunda kugabira binzobe like bon uwo n'umutego ego cyane oya sinkunda inzobe nkunda umuntu tuwe birakwiye ego okay Akes done cyane kuni yarazimye muziki ya Akes cyane gose bro je direct kivuga uko kiri sivyo nzi kugomba kuja ngo urabona ikintu tukivuga uko tukiri Akes done Black Jean hazosubira guhitinga nka ke oya sinovuga uko yes or no sinzi no comment okay Akes done yemwe twari kubera Akes duherere nga ariko mu bibazo byose twayaze of course ndibaza Akes done yagerageje kuguruka ibintu byose mwantumye nayo barije nkuko rikenewe Akes kumbure akajambo kanyuma ku bakunzi ba ibikorwa bya Akes activities za Akes kanibindi bikorwa bitandukanye no ijambo je no vuga nti sinovuga no ku bakunzi abakunzi baritanga uko bishoboye koze uko baradukurikirana bikurikiranye n'ibintu tuba twabahaye byari ivyo kuko baravuga ati uwarimye byinshi azokwimbura byinshi uwarimye bike azokwimbura bike rero bisigura no munimba tubona umengo badukurikirana buke buke nuko natwe tutabahimbya tutabaha ivyo bakeneye koko rero jeje muntu rivuga ku bantu novuga yuko byitwa ko abantu bo badukuriye urukurumva barabe badutsenze imbere kurayibona barabe badutsenze imbere batwegire batubwire ati iki niki kandi kubwa benefits z'igihugu kubwa benefits z'u Burundi baduhanure parce que hari ibintu byinshi usanga turiko turakora bitagize gute bitabereye me muri kujya kuduhanura nako bamenye yuko generation y'ubu isi ubunene ibintu byabereye muri Amerika ubimenya byabaye ejo umunsi uvyuka wabimenya rero nawe bigiye kugushikira ibintu nk'ibyabaye kuri naka muri monde ya network urumva ni nk'ibyabaye kuri naka muri Amerika rero yinzira naho ngo ize gute ntashoye gucamo bisigura ke nubwo uje kumfata ukuboko cyane kumpanura ndakurikira nzijya kumpanura kwa ngara bati est-ce que c'est vrai cyangwa c'est pas vrai uriko wacu nkavuga nti tubana dupambana bro imbere yacu hari impome nyinshi zituzibiye ico nakivuze no musi mugiye kukibona kwa byumva mugiye kukibona umwe wese agiye kukibona mu kibanza cyiwe hari impome nyinshi zituzibiye imbere yacu kandi zigoye no kugira gute no kumena kwa byumva rero inzira zihari zo kubimena zo si kuri ya case ni kuri generation yose kuri iyi generation yacu simvuze mu bindi no ndiko mvuga mu kurondera ubuzima kwacu imbere yacu harazitiye cyane yego nice tunovuga Akes avuze amajambo meza cyane ati abajone bose menye yuko imbere yacu hariho imitego myinshi cyane bikenerwa yuko twipanga neza dushigikirwa kugira turengere tuzoshika hariya imbere naho bigoye Akes ndagushimire cyane wabyifashemo neza cyane imivumburo ntacyo bikubwira ko nakarikano musi wa imivumburo ntacyo so merci beaucoup hama
courage bananya utera imbere mu bikorwa byawe aho si yo bwana je namaze gutera imbere bro yamaze gutera imbere namaze gutera imbere indoto zanje naramaze kuzirengana ahubwo ubu rero ndiko ndabona ibindi bintu ntahora niyumvira ko nzoshikako Ebana Isaac Classic nigeze najanje behind the camera Juma Jukes in Isaac TV subscribe like hamugire share tora link kuhereza besh team Isaac mwese muri hehe mutore link dugire share rero hama ibintu byose bigende neza cyane Lokinene chapa ilale ebana jenge rero gutora kura bya iboro kwa kisa tugere tubereke ya za ndazibagiye jina mvuza tukupe uko ndabirondera nivyo ndondera kupe ndabizana muri kamera na problem ya kupe wenda kuza muri chambre yanje nkande